kubaka imitego twita obstacle n'imigozi ica mu kirere abasirikare bimenyereza ko navyo biriko birarangurwa mu makambi atandukanye. Eka mbere no kwishure ry'ibisongerezi by'intwazangabo ry'Ibururi hariko harasubirwamwo inyubakwa zimwe zimwe. Ibikorwa by'ubumuga bakuye ku rugamba batatu barashizwe mu bitaro n'impapuro zo kwivuriza ko bita bondoswe barazironswa kugira ngo barihirwe uburyo bivurije ko bwose. Abafise ubumuga bwaturutse ku ntambara barabandanya kandi kwakirwa no kuvurirwa mu buyobozi bukuru bw'abahoze ku rugamba no mu bibanza bamwe bamwe basanzwe babamwo. Impapuro zo kwivuriza ko zararonkejwe abamugariye ku rugamba bazikeneye mu ntumbero yo kubandanya bahesha ishusho nziza igihugu cacu no kugirirwa icizere n'abenegihugu bo mu bihugu bagiyemo guhagararira amahoro n'umutekano. Abasirikare b'u Burundi barabandanya gukora ibikorwa byo gufasha abenegihugu mu burere bajejwe. Mu gihugu ca Somalia nk'akarorero bararonkeje amazi meza abenegihugu bari mu makambi y'abateshejwe izabo. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, nyakubahwa mwunganizi w'umushikiranganji ukwitaho abahoze ku kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba, nyakubahwa mugenduzi mukuru mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba, kwa nyakubahwa murongoye ibitata bikuru by'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, kwa nyakubahwa ntwazangabo bo mu rwego rw'abagenerale, kwa nyakubahwa bahanuzi namwe murongoye ibisata bitandukanye mu bushikiranganji no mu biro bikuru by'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, ntwazangabo mwese muri ngaha, bashinga naye bapfasoni n'abamenyesha makuru umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, ndabaramukije mwese. Mu nkundire ntangure gushimira Imana mushobora byose kuri uno munsi mwiza yatwongeye, aho turamutse turemesha ikiganiro cyo kumenyesha ivyaranguwe mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba mu gice ca gatatu kigizwe n'amezi ya Nzero, Ruhuma na Ntwarante y'umwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025. Nagira ndanakeze abaheruka kugenwa mu mabanga mashasha mereye kuri nyakubahwa umunyamabanga mpegayezwa mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Nkaba ndabipfurije mwese kuroranirwa mu mabanga mashasha. Twisunze rero ibiri mu ngingo ya 25 y'itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100 agakwego ubusa indwi yo kuwa 28 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 risubiramwo itegeko inomero 100 agakwego ubusa 37 yo kuwa 19 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2018 itegekanya ingene leta y'u Burundi iringanijwe, ingene ikora n'ivyo ijejwe. Ubushikiranganji buramenyesha ivyo bwaranguye uko amezi 3 aheze bubicishije mu nsamirizi, kombonesha kure no mu bindi bimenyesha makuru. Ivyo twaranguye rero mu gice ca gatatu bifatiye ku migambi mikuru ijanye na yambono kazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060, hamwe na ya nteguro y'igihugu isubiyemwo iganisha ku iterambere twita Plan National de Développement Révisé. Nayo iyo migambi akaba ari iyi ikurikira: gutsimbataza umutekano, gufashanya mu vya gisirikare, inyigisho n'imyemenyerezo vya gisirikare, guteza imbere ibibanza n'inyubakwa vya gisirikare, gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi, abakozi n'ibikoresho.
kubijanye no gutsimbataza umutekano. Abasirikare barakoze ijoro n'umutaga kugira bacungere neza umutekano w'igihugu. Intwaramiheto z'u Burundi zagumye zirikanuye kugira zitesha hakiri kare uwo wese yoba afise agatima ko guhungabanya umutekano w'igihugu. Harakozwe kandi ibikorwa byo kugenzura ko abasirikare bafise ibikoresho n'ubuhinga bikwiye mu kazi kabo mu turere twa gisirikare, na cane cane akambere, aka kabiri n'aka kane. Mu kugenzura neza inkoho z'urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi, twarabandanije gusansuma neza no gushira ibimenyetso ku nkoho ntonto. Mu ntumbero yo gukomeza indero ya gisirikare, discipline militaire, twagumye hafi y'abasirikare kugira bamena ntaryo bakurikiza akarangamutima ka gisirikare mu bikorwa byabo. Akaba arico gituma habaye amanama twita causerie morale ku migwi itandukanye, eka mbere n'abarongoye abandi barasanze ku kivi abasirikare bagwanira mu mazi mu gihugu hagati. Mu bijanye no guhanahana amakuru mu gisirikare twita transmission, harakozwe ibikorwa bijanye no kubungabunga ibikoresho vya gisirikare mu bibanza bisanzwe birimwo mu gihugu. Mu bijanye no gukinga no kurwanya iterabwoba, haratunganijwe iyindi myimenyerezo ya gisirikare kugira abasirikare bame biteguye. Kuvyerekeye ugufashanya mu vya gisirikare, twaritavye inama y'umugwi ujejwe gukurikirana ibikorwa byo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia yabereye Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia ku magenekerezo ya 24 na 25 Ruhuhuma uyu mwaka. Iyo nama yahuza abashikiranganje bo kwivuna abansi hamwe n'abarongoye inzego zo kwivuna abansi, yarabiye hamwe ingene umurwi w'ubumwe bwa Afrika ATMIS wahora kugarukana amahoro muri Somalia woheraheza neza ibikorwa vyawo, hamwe rero n'ingene umugwi mushasha EUSOM wotangura ibikorwa vyawo ukuri kwamye. Twaritavye kandi inama y'abashikiranganje bajejwe kwivuna abansi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira dutegure neza ihwaniro ry'abashikiranganje bo mu miryango ya Afrika y'ubuseruko EAC n'abo mu muryango wa Afrika yo mu bumanuko SADC. Muri iyo nama harashizwe imbere ingingo zofatirwako kugira amahoro agaruke mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Izo nazo zikaba zategerezwa guca zirwa muri iryo hwaniro shikiranganje rya EAC na SADC. Muri iyo ntumbero kwigenekerezo rya 17 Ntwarante umwaka wa 2025 twaciye twitaba rya hwaniro shikiranganje rya EAC na SADC aho ryabereye iharare mu gihugu ca Zimbabwe. Aho nahone harashizwe imbere ingingo zizokwigwa mu ihwaniro kaminuza ry'abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa EAC na SADC kugira barabe ingene amahoro n'umutekano zogaruka mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Hambavu y'izo nama twarahaye umubonano uwuserukira igihugu c'Ubudagi mu Burundi, aho yaraje kudushikiriza ubutumire bwo kwitaba inama shikiranganje yateguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ikaba itegekanije kubera i Berlin mu Budagi ku magenekerezo ya 13 na 14 Rusama uyu mwaka. Twaboneyeho kandi akaryo ko kuganira ku bijanye no gufashanya mu vya gisirikare hagati y'u Burundi n'Ubudagi. Muri iyo ntumbero nyene yo gufashanya mu vya gisirikare, ibiro bikuru vy'urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi byaragendewe n'umurwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira barabire hamwe ingene boshigikira canke bagafashanya mu nyigisho nkarishabwenge zijanye n'ibikorwa vya gisirikare. Mu ntumbero yo kubandanya bahesha ishusho nziza igihugu cacu
no kugirirwa icizere n'abenegihugu bo mu bihugu bagiyemo guhagararira amahoro n'umutekano, abasirikare b'u Burundi barabandanya gukora ibikorwa byo gufasha abenegihugu mu burere bajejwe. Mu gihugu ca Somalia nk'akarorero bararonkeje amazi meza abenegihugu bari mu makambi y'abateshejwe izabo angana amaritiro imiliyoni 7,980. Barabandanya kandi babafasha mu byo kubavura indwara zitandukanye, aho muri iki gice c'amezi 3 aheze bavuye abarwayi bagera ku 2,452. Eka mbere babanje guhura n'abarongoye abandi mu bene gihugu ba Somalia mu manama atari make kugira bategurire hamwe ingene imfashanyo zoshikira neza abo zigenewe. Kuvyerekeye inyigisho n'imyemenyerezo ya gisirikare, inyigisho n'imyemenyerezo vya gisirikare vyarakozwe, ibindi biriko birategurwa mu buhinga butandukanye. Muri iyo ntumbero intwazangabo 32 zaronkejwe ku igenekerezo rya 31/0 uyu mwaka inyigisho z'amezi 5 muri rya shure ritegura intwazangabo gutwara amakambi no gukora mu biro bikuru vy'amabirigade. Intwazangabo 5 ziriko zirakwirikirana inyigisho zijanye no gushiraho imigwi y'ubuhinga bwa none twita logiciel. Ubu mbere bakaba bamaze guheza indwi 25 muri izo nyigisho. Abasirikare 209 barimo intwazangabo, ibisongerezi n'abasirikare bato bato bararangije umwimenyerezo ukomeye cyane w'igikomando kugira bongereze abasirikare bakaruhariwe urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi rusanganywe. Intwazangabo 15 ziriko zirakwirikirana inyigisho mu buhinga bujanye no gukoresha za muzinga ziwahutse, bakaba mbere bahejeje indwi 19 mu mpera z'iki gice c'amezi 3 aheze, mu gihe ibisongerezi 20 n'abasirikare bato bato 60 bariko nabone bakwirikirana inyigisho zo ku rugero rwabo muri ubwo buhinga nyene. Ibisongerezi 35 baraba ibijanye n'inkoho bariko barakurikirana inyigisho nkarisha bwenge kugira baronke ubuhinga bwisumbuye. Abasirikare 15 bakora mu vy'indege bariko barakwirikira ivyigwa mu ishure yo kunonosora ivy'indege ESAM. Izo nyigisho zikazomara indwi 49 mu gihe bamaze guheza indwi 35. Ibisongerezi 30 bariko barakwirikirana inyigisho zijanye n'amaradiyo yo gutumatumanako ya gisirikare, bakaba bamaze guheza indwi 29 z'inyigisho. Abandi basirikare 30 bariko barakurikirana inyigisho zijanye no gutohoza ivyaha kugira bazobe abo twita officier de la police judiciaire militaire, bakaba mbere bamaze guheza indwi 12 z'inyigisho. Inyigisho rero muri rusangi zirabandanya no mu yandi mashure, amakaminuza n'ibigo by'inyigisho bya gisirikare, eka mbere no hanze y'igihugu. Kubijanye no guteza imbere ibibanza n'inyubakwa bya gisirikare, twarabandanije dushira inguvu mu bijanye no kubaka no gusubiramo inyubakwa za gisirikare. Kubw'ivyo rero ibikorwa byo kubaka ihoteli ya gisirikare y'Igitega bigeze ku ntambwe ishimishije, kuko kuduza ibihome vy'igorofa ya nyuma bigeze ku bice 97%. Ibikorwa byo kubaka ihinguriro ry'amakara ya kijambere twita briquette ryo mu Kayogoro naryo ne bigeze ku ntambwe ishimishije ya 99%, mbere bikaba biri hafi kurangira. Ibikorwa byo gusanura inyubakwa zimwe zimwe za kaminuza ya gisirikare ISCAM biriko birabandanya, cyo kimwe n'inyubakwa abarongoye abasirikare barwanira mu kirere bakoreramwo
eka n'ikambi ya za Muzinga y'Imwaro nuko nyene. Kubaka imitego twita obstacle n'imigozi ica mu kirere abasirikare bimenyereza ko navyo biriko birarangurwa mu makambi atandukanye. Eka mbere no kwishure ry'ibisongerezi by'intwazangabo ry'Ibururi hariko harasubirwamwo inyubakwa zimwe zimwe. Ibikorwa byo kwagura aho bashonera impuzu za gisirikare hariya muri brigade ijejwe ibikoresho navyo biriko birabandanya. Kwandikisha ibibanza vyagenewe ibikorwa vya gisirikare, gusuzuma no gusubizaho ibimenyetso vyerekana aho bigarukira vyararanguwe mu turere dutandukanye. Kuvyerekeye gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi, abakozi n'ibikoresho, umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge yarashikirije icegeranyo gishimishije cyane c'ivyaranguwe mu mwaka 2024 aho abakozi bari baramutse bifurizaniriza umwaka mushasha w'2025 kwigenekerezo rya 2021 Ruhuhuma umwaka w'2025. Twarabandanije kandi gukoresha neza uburyo leta yaduhaye kandi turanakora ibikorwa byo guterera mu iterambere biciye mu burimyi, ubworozi hamwe rero no kugabanya ivyo vyose bibangamira ibidukikije. Muri iyo ntumbero yo kugabanya ivyonona ibidukikije, amatoni arenga 657 y'amakara ya kijambere twita briquette yarahinguwe n'amahinguriro ya gisirikare yo ku Muzinda n'Igitega, mu gihe ubukinjikiro bukoresha ayo makara bubandanya bwubakwa mu makambi atandukanye. Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, twaragize urugendo mu kigo kijeje kwigisha ibijanye no guhagararira amahoro cyo ku Mudubugu, aho twifatanije n'abasirikare mu gikorwa cyo gusarura amafi asanzwe yorowe n'ico kigo. Twarabandanije kandi kwitwararika imirima n'ibitungwa dusanganywe kugira bitange umwimbu mwiza. Mu vyerekeye iterambere rusangi, twaritavye ibikorwa rusangi byo kubaka inyubakwa nshasha z'ishure shingiro rya Mugweji mu Rumonge kwigenekerezo rya 4/0 uyu mwaka, aho mbere twahamagariye abenegihugu gukura amaboko mu mpuzu kugira dushikire ya mbonoka zoza y'umwaka w'2040 igihugu cifashe n'umwaka w'2060 igihugu giteye imbere. Inama zitari nke zatunganijwe mu bushikiranganje no mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi kugira dukomeze intwaro ibereye no kwisunga wa mugambi wo kuroranya ibikorwa n'uburyo bwategekanijwe twita Plan de travail et budget annuel PTBA. Abakora mu gisata kijejwe inyigisho mu gisirikare G7 baragize ingendo zo kwirabira ingene inyigisho ziriko ziratangwa mu mashuri ya gisirikare no mu bigo bitanga inyigisho zibanze za gisirikare twita centre d'instruction. Mu bijanye no kubaho neza, ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge byatunganije ibirori byo gutanguza igisata kizokwakira abagwayi bafise ingwara z'umutima no mu gukiriza cyane cyane abakeneye gukorwa, hakazoba mbere harimwo na cacuma karuhariwe citwa scanner. Ivyo birori rero byari byatewe iteka na nyamicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, nkaba mbere mboneyeho akanya ko gusubira kumushimira cyane kuri iryo teka yateye ivyo bitaro. Haratangujwe kandi ibikorwa byo kubaka ishure ry'akarorero rizokwegukira ya koperative y'abasirikare Sekadem. Iryo shure rizokubakwa ku musozi Songa Igitega hakoreshejwe amafaranga ya Sekadem, rizogira akamaro kanini mu gisata c'indero. Mu bijanye nyene no kubaho neza,
abasirikare batari bake baramenyeshejwe ibijanye n'amategeko mashasha ajanye no kwitegekaniriza kazoza mu Burundi, mbere kikaba ari igikorwa kizobandanya. Igisata kijejwe amagara y'abantu mu gisirikare carashikirije kwigenekerezo ya 15/0 uyu mwaka ivyavuye mu cirwa kijanye nuko ubwandu bwa cakiza sida bwifashe mu gisirikare, hamwe no kuraba inyifato zotuma kidasubira kurandagata kugira bashobore gukinga ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka mu basirikare bafise ibiharuro fatiro z'ukuri. Mu gisata kijejwe ibikoresho mu gisirikare G4 carabandanye igisata kijejwe ibikoresho mu gisirikare G4 carabandanije gutanga ivyo abasirikare bakenera kugira akazi kabo kagende neza. Ibikorwa vyo gusukura hamwe n'isuku rijanye n'amagara meza zarabandanije gukorwa mu bisata n'amakambi atandukanye. Igisata kijejwe amagara y'abantu mu gisirikare carabandanije kwitwararika abasirikare kugira bagumane ukubaho neza mu mitima no mu miryango no mu kibano, aribyo twita prise en charge psychosociale. Barabandanije kandi gutanga impanuro zikenewe kugira abasirikare n'imiryango yabo bashobore kuronswa imiti mu maduka y'imiti y'ishirahamwe mituwele rijejwe kuvuza abakozi ba leta. Twarabandanije kandi gushigikira abahoze ku rugamba na cane cane abagendana ubumuga mu kubavuza. Muri iyo ntumbero abafise ubumuga bakuye ku rugamba 3 barashizwe mu bitaro n'impapuro zo kwivurizako bita bondoswe, barazironswa kugira ngo barihirwe uburyo bivurijeko bwose. Abafise ubumuga bwaturutse ku ntambara barabandanya kandi kwakirwa no kuvurirwa mu buyobozi bukuru bw'abahoze ku rugamba no mu bibanza bamwe bamwe basanzwe babamwo. Impapuro zo kwivurizako zararonkejwe abamugariye ku rugamba bazikeneye. Hambavu y'ivyo byose turabandanya gukorana no gufata mu mugongo amakoperative y'abahoze ku rugamba. Mu ntumbero yo gukorera ku mugaragaro ivyegeranyo vy'ivyaranguwe n'uburyo bwakoreshejwe vyagiye biratangwa ku gihe gitegekanijwe. Twaragiranye kandi ikiganiro n'abamenyesha makuru kwigenekerezo rya 4 Ruhuma uyu mwaka kugira tumenyeshe abene gihugu n'amakungu ivyo ubushikiranganje bwaranguye mu gice ca 2 cy'umwaka w'ikoresho ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025. Ivyaranguwe twagiye mbere twanabimenyesha tubicishije mu biganiro 12 twacishije konsamirizi n'ibindi biganiro 3 vyaciye kumbonesha kure zitandukanye, eka mbere ntitwanahengeshanije kubicisha no ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire myiza biciye mu nkino, imigwi ya Muzinga yarabandanije amahiganwa ku rwego rw'igihugu. Umugwi wa handball w'abigeme mbere akaba ari wo watahukanye ikibanza ca mbere mu mahiganwa y'umwaka w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025. Mu bijanye no kwinanura imitsi, umugwi wa Muzinga atletisme waritavye amahiganwa yo gusiganwa yitwa cross country kwigenekerezo rya 9 Ruhuma uyu mwaka, aho abanonotsi ba Muzinga batahukanye ikibanza ca 2 n'ica 3 ku birometero 10. Kubijanye no gusiganwa ku kirere kitari kigufi, umunonotsi wa Muzinga yatahukanye ikibanza ca mbere ku metero 800, abandi batahukana ibibanza 3 vya mbere ku metero 1500, ibibanza 2 vya mbere ku metero 5000, hamwe rero n'ibibanza 2 vya mbere n'ica 4 ku metero 1010. Mu ntumbero yo gukomeza iterambere ridakumira, abasirikare bashasha
bari mu nyigisho z'ibanze i Bururi no muri rya shure ry'ibisongerezi by'intwazangabo barahimirijwe kubijanye no gukinga no kurwanya amabi afatiye ku gitsina hamwe rero no gukingira abahuye n'ayo mabi. Igisata kijejwe ibikoresho mu gisirikare G4 kiriko kirubaka ubwiherero butandukanye ku bagabo no ku bakenyezi mu ikambi ijejwe kurwanya umwansi aturutse mu biyaga Infanterie Lacustre. Abasirikare b'abakenyezi bangana 350 baritavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi kwigenekerezo rya 8 Ntwarante, mbere hakaba harimwo n'umugwi wagize defile y'agakura ata mugabo n'umwe arimwo. Vyongeye abasirikare b'abakenyezi nibigeze bibagirwa haba mu kugenwa mu mabanga eka mbere no mu bindi bikorwa byose byagiye birategurwa haba mu bushikiranganje canke mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, banyakubahwa mwese, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba burashimishwa n'ivyaranguwe kuko bishika ku bice 97% muri kino gice ca gatatu c'umwaka w'ikoreshwa y'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025, naho hari intambamyi zagiye ziribonekeza. Aha tuvuga ahanini nk'amabwiza tunga bamwe tuba twaraguze ko ibikoresho ariko bagateba kubidushikiriza, hamwe rero no guteba mu itangwa ry'amasoko no gusohora amafaranga. Mu byo dutegekanya gukora mu gice gisigaye c'uno mwaka w'ikoresho ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025, tuzokwihatira gushira mu ngiro imigambi yateguwe kuzorangurwa muri uno mwaka twisunze ya ntumbero yuko ibikorwa bitegerezwa guhura n'uburyo bw'abitegekanirijwe. Tuzobandanya kandi guterera tudahengeshanya mu buryo bwose mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu hamwe no mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bigifise ingorane z'amahoro n'umutekano, haba ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko, haba ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika, eka mbere no ku rwego mpuzamakungu ONU. Mu gusozera nagomba nshimire abantu bose bagize uruhara mu buryo ubucanke buriya kugira dushire mu ngiro imigambi yari yateguwe kurangurwa muri iki gice ca gatatu c'umwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025. Hamboneyeho akaryo ko gutera akamo umwe wese eka twese hamwe kugira ngo twongereze inguvu mu gushira mu ngiro imigambi yose twiyemeje kurangura muri uyu mwaka twisunze ya ntumbero ya leta ijanye n'integuro y'ibikorwa n'uburyo bukoreshwa ku mwaka. Imana ibahezagire mwese, murakoze cyane.